Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa amakuru aba agezwe ko mu bisata nka politike, umutekano, akazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa iyene no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe nkuko twagiye turabibageza ko ku munsi w'ejo aribwo wahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi wagiye mu mwaka wa 2020 agakugwa mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa Nyakanga, ariwe General Arenguiyome Bunyoni yatashe muhiriwe. Akaba yaratashe kugira imvo zatanzwe nuko agiye kubandanya akurikirana ivy'ubuvuzi bwiwe ari muhira. Bamwe bati kugira ngo Arenguiyome Bunyoni arekugwe n'ubundi harababigizemwo uruhara. Bamwe mu babigizemwo uruhara rukomeye cyane hakaba harabo mu mugambwe uri ku butegetsi, abo hanze y'igihugu, abadiplomate cyangwa se abanyepolitike bo hanze y'igihugu ndetse nabo mu nzego z'umutekano babanye na Arenguiyome Bunyoni mu bihe bidasanzwe. Kuva Arenguiyome Bunyoni agipfungwa, indongozi nyinshi benshi bari bazi ko bafise ivyo basangiye, bafise inyungu nyinshi basangiye. Hirya yo kuba ari abanyepolitike benshi ntibagize ico batangaza, mbere bamwe batanguye no kuja baravugira mu kinyegero, abandi bagakora amanama yo mu kinyegero kugira ngo Vice Ndayishimiye atagera ico yikeka kuko bari babonye yuko ahejeje ko baca umutwe. Nkuko bivugwa abari mwiragi rya nkuru, abagendera mwiragi rya nkuru nziza bose wari ubarongoye yari Arenguiyome Bunyoni, agakurikiraho Reverano Ndikuriyo. Aho rero Arenguiyome Bunyoni apfungiye mu mwaka wa 2023 nibwo Reverano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi nawe yatanguye gufata ijambo muri abo bose bavuga ko ari abo kwasogo. Kandi nanone twibukiranije gato mwiribuka igihe Arenguiyome Bunyoni afatwa ko bamwe mu banyepolitike bagiye barasakwa mu ngo zabo kugira ngo batege ubwoba. Abo nabo hakaba harimo nk'umukuru w'inama Murantunge, umukuru w'inama nshinga amateka Geras Daniel Ndabirabe, uw'inama nkenguza amateka w'ico gihe Emmanuel Sinzohagera, hakazamwe wari umuhuza w'abarundi ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye b'ico gihe. Hari gihe Reverano Ndikuriyo yari karemesha ikiganiro kubamenyesha amakuru, bamubajije ku vya Bunyoni akavuga ko ikosa rya mbere Arenguiyome Bunyoni yakoze ari ukugomba kuvugira abahanywe mu mugambwe. Ivyo vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo mu kiganiro n'abamenyesha makuru yatanze mu mwaka uheze hari genekerezo ya 30 umwaka wa 2025 aho yari mu ntara ya Makamba ku kibuga c'umupira w'amaguru. Hari ku kibazo c'umumenyesha makuru kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu butifashe neza, aho wari vyegeranye vyavuga ko ifungwa ryohoza ari umushikiranganje wa mbere Arenguiyome Bunyoni ryoba ryari ribifisemwo uruhara. Niho kubaza ati hamwe vyogaragara ko atezuriwe hari ico vyungura mu butunzi bw'igihugu canke akemera guca bugufi, mbega CNDD-FDD yosaba ko atezurirwa agahabwa ikigongwe. Mu kucishura ico gihe Reverano Ndikuriyo yagize ati Arenguiyome Bunyoni yarafise ikico hungabanya ubutunzi, none uvuze ko ari we bizunguruka ko apfuye naho umuhero wocushika, naho hariho abatinya kuvuga iryo jambo gupfa. Kumutezurira sivyo vyogira ico bifasha ubutunzi bw'igihugu kuko amaboko abiri ya Bunyoni ntiyoruta aya barundi barenga imiliyoni 12. Ico gendi kuri yabandanije ati reka ndababwire nabandi bavyumvireho, aja gupfungwa twari tubizi, urya ni umusoda ariko ku ruhande haba hari abagumya banga. Ikosa rya mbere yakoze no kugomba kuvugira abo twahanye mu mugambwe. Abantu bo muhiri wiwe twarabanye kubera batakurikije intumbero y'umugambwe, aca agomba kubavugira, mbere baca barunguruza n'urubanza barushikana mu buserukizi bukuru. Reverano Ndikuriyo ico yamenyesheje ko yaganiriye na Bunyoni akamumenyesha ko abo bari bahanywe bari bahawe igihano c'umwaka umwe, ariko ngo vyizwe neza ko bari guca babacira imyaka 5. Aciye afata bantu twahanye ngo abajana kwa nyine icobera umukuru w'igihugu ngo abagira bakuru. Tunaciye mbwira abagumye banga bo mu gisagara nti iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja munsi ikindi hejuru.
Aya majambo ya Reverend Ndikuriyo ni amajambo yatangaje abantu benshi cyane kubona nk'umuntu bari bazi ko bagendanye iyo kwifata akavuga ibi ku muntu w'umugenzi wiwe. Gusa abandi babikurikiranye hafi bakabona ko ibi vyari nko guhuma amaso bamwe batavuga rumwe nawe, kuko ngo muri politike burya ibiharuro biraba vyinshi cyane. Umuntu yahindutse umwansi w'igihugu uramutaka imiragwe kandi muriko murafashanya mu bintu vyinshi bitandukanye. Ikindi cyatangaje kandi abantu ni ukubona bamwe mu bari bahanywe cyangwa se bari bakuriwe rimwe na Guillaume Bunyoni baronswa andi mabanga kandi ahambaye mu nzego z'igihugu, mu gihe wewe wenyene yaravundiye mu munyororo. Abo hakaba arimo nka Gabriel Nizigama batazira tibiya kuri uyu yabaye n'umushikiranganje, bamwe bati inshuti ya president ntihanwa nk'abandi. Birashoboka ko izina ryatangaje benshi muri leta ya Nestor ntaho ntuye ari rya leta na Gabriel Nizigama batazira tibiya. Uyu akaba ariwe yabaye umushikiranganje ajejwe abakozi ba leta n'akazi. Gabriel Nizigama yari yarabagorejwe rimwe na General Bunyoni mu kwigenekerezo y'indwi ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022. Ivyaha bagirizwa vyari bisa kandi vyari bikomeye cyane, ariko umwe ivyajanywe mu munyororo ubundi asubizwa ku ngoma. Ukuba Nizigama ari inshuti ndayishimiye ngo vyamuhaye ukudahanwa. Ntitwigeze turonka udutomura neza ico ndayishimira Nizigama bapfana mu miryango yabo. Gusa umwe mu babegereye atubwiye ati abo bantu ni amacuti kandi bazinanye kuva kera, barakuranye bazinanye muri vyinshi. Hari ibihe barara ku gitanda kimwe ari batatu bakiri bato. Abo akaba ari Gabriel Nizigama, Varisto Ndayishimiye ndetse na Jules Ndihokubwayo. Hari n'abavuga ko Gabriel Nizigama yoba ari mu bambere batazire Varisto Ndayishimiye ngo ni kirogorogo kubera ukuntu avuga menshi. Bahavuye baja muri kaminuza y'u Burundi. Gabriel Nizigama aja mu gisata ca sport EPS, Varisto Ndayishimiye mu gisata c'amategeko. Aba bose kandi barakekwa kubagiza uruhara mu bwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abatutsi bo kuri lycée Kibimba bishwe batuririye kuri station ya essence ahitwa Kwibubu muri Gitugutu umwaka w'1993. Bamwe bibaza ko ari nayo mpamvu President Ndayishimiye atigera yemera ko habaho ibirori vyo kwibuka abanyeshuri mu gihe President Nkurunziza atigeze abibuza. Ndayishimiye na Nizigama ngo ntaco barigera babivuga ko. Inyuma y'ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi muri Ruheshi umwaka w'1995, Gabriel Nizigama na Varisto Ndayishimiye bahuriye ku rugamba rwa CNDD-FDD aho bagiye bararonka amapeti abangabanganywe. Bagarutse mu gihugu bose bacizwe mu rwego rw'abagenerali, umwe mu gisirikare undi mu gipolisi. Ndayishimiye yaratanze Nizigama koja amabanga yo hejuru muri politike, kuko Ndayishimiye yabaye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano hagati y'umwaka w'2006 ndetse n'umwaka w'2007. Gabriel Nizigama nawe aba umushikiranganje w'umutekano hagati y'umwaka w'2011 n'2015. Hagati y'umwaka w'2014 n'umwaka w'2016 Ndayishimiye yarabaye umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama nawe aja muri ayo mabanga nyene hagati y'umwaka w'2016 ndetse n'umwaka w'2022. Gabriel Nizigama ngo ni umugenzi akomeye wa Angelina Ndayishimiye, basa nuko ari n'ababanyi. Bose bava muri komine Rutegama intara ya Muramvya. Umuryango wa Angelina n'umuryango wa Gabriel Nizigama ngo bafise urara rukomeye mu buzima bw'ishengero ry'abagenzi Église des Amis ryahitwa Inyarurambi. Ni imiryango yamye kandi ifatanye kandi ifashanya kuva kera. Gabriel Nizigama uyu akaza no mu bagenerali bagize uruhara rukomeye kugira Varisto Ndayishimiye abo mukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 mu gihe Petero Nkurunziza we yashaka Pascal Nyabenda. Ndayishimiye nawe yamugumije mu kibanza cy'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe. Muri kino kibanza General Nizigama yarakomeye cyane, agira ingufu ku banki nkuru y'igihugu BRB, ku iperereza ry'igihugu n'amafaranga rikoresha. Aho rero niho Gabriel Nizigama yatungiye bidasanzwe, atangura kubaka ibitangaza ku gatumbi wabo ahitwa Camumandu muri komine Rutegama. Aho niho yari yararunze imifuko y'amafaranga atagira ukangana. Umwe mu bakozi bamwubakiye ihinguriro risya ibigori Sovane yatubwiye ko mu gihe bari ko bamwubakira iryo hinguriro bahembwa inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 wasanga ziriko ifira, zaraboneka ko zirunzwe ahantu. Ngo rimwe na rimwe Tibiya yaraduga n'abajejwe umutekano we bakaja kuzanikira ku kazuba. Igihe Ndayishimiye yahindura amafaranga ibipapuro, ngo Tibiya yaragize ingorane, yihutiye kurangura inzoga n'amaji zari mu ntara yose ya Muramvya, atandukirana Gitega kugira arabe ko yo kwikura ka amafaranga atari make, ariko vyaranse kayamara. Amamiliyaridi yaramupfiriye ko araturira. Aho nyene mu minsi ya nyuma kuva kuwe hari abakozi
yamaze igihe kinini adahemba. Bamwe banahavuye baheba akazi kubera yari yaranse kuba kontra y'akazi, abasigaye nabo yabasinyishije ku nguvu aho bahembwa inica nikize. Uti bajya abagabo barimo ikibi kibishe. Imigenderanire ya Ndayishimiye na Nizigama yahavuye itosekara rwose. Gabriel Nizigama ntiyatinya kuvuga ko Ndayishimiye atagihugu ashoboye gutwara kandi ko bazomwikurira. Ndayishimiye nawe niho yakwira igihugu avuga ko ashaka kugwanya abasuma bari mu nzego, akavuga ko bamukengera kubera we atamahera afise. Aranadoma ku rutoke abantu banyegeje amahera mu mihana yabo ku buryo basigaye baja kuyanikira ku zuba yavunze. Ndayishimiye ntiyasiba kuvuga ko hariho abashaka kumutembagaza. Kwigenekerezo y'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2022 yabaye nk'inkubi turitse. President Ndayishimiye yakuriye rimwe umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni, chef de cabinet civil Lieutenant General Gabriel Nizigama bataziratibiye ndetse na chef de cabinet militaire Lieutenant General Etienne Ntakarutimana. General Gabriel Nizigama bimwanka munda yibutse umufuko w'amadolari abitse mu biro muri Ntare House. Yagerageje gusubira ku kazi babanza kumwankira. Yinjiye yoba yanatumbere mu biro vy'umukuru w'igihugu arakara. Hano biragoye kumenya neza uko vyose vyagenze, ariko niho yakubitiwe n'abasirikare bari barongowe na Colonel Jules Ndeho kubwayo. Nizigama yavuye nga hari intera adugiye babica mu mandu amarameza abiri abiwe bamukanda. Ivyo bihe vyaracanishijemwo imiryango na rya shengero ry'abagenzi rya Nyarurambi riracanamwo. Abavukanyi banje Rena Ndayishimiye bahungira kwa nyina batinya ko umuhungu wa caraziwe azohava yihora. Niho rero hari ababigiyemwo barondera kumvikanisha imiryango basubiza hamwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 Gabriel Nizigama araharirwa asubizwa mu kazi mu bushikiranganje bw'umutekano. None rero yagarutse muri leta. Bamwe bati kugaruka kwa Lieutenant General Gabriel Nizigama bataziratibiya ngo cari ikindi kimenyetso ko President Ndayishimiye yananiwe urugamba rwo kugwanya ibiturire no kunyonura amatungo ya leta. Abo wenyene yahoze atanga akarorero nibo yari karaha amabanga hambaye. Noneho ngo amatwi asumira benshi nuko ya matungo yahora avuga ko bamurusha ubuho wenyene yihaye inshuro zirenze. Umuzo wa Gabriel Nizigama ukaba kandi warasigura ko Ndayishimiye ari karageragaza kwegereza biwe no kubaka umugu ukomeye wo guhangana n'abake babashasha ngo yafise mu mugambwe, harimo no kurondera no gucanishamwo abo yibaza ko bohava bafatanya kumugwanya. Aroni naho havuye ca kibazo benshi bati nimba koko Gabriel Nizigama bataziratibiye yaragirijwe bimwe na Bunyoni kuki Bunyoni yahanwe Gabriel Nizigama we ntihagire ico bamukorako. Ibi rero benshi bakabihuza nirire kugwa rya General Guillaume Bunyoni bakabona ko ibi nawe nyene bishobora kumugira ko ingaruka mbere ko biragaragara ko yamaze kurekugwa n'urwego rujejwe abapfungwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Gusa benshi bakaba barindire kuraba ico ikizokurikira inyuma yuko arekuwe. Mu yandi makuru uti inyuma y'ibitenge vy'abakenyezi ukuri nyako. Igenekerezo y'umunani ntwarane mu Burundi hagati y'ibirori n'ubukene bw'abakenyezi. Nkuko bitangaza na SOS Media zi Burundi, ukwezi kwa ntwarane kw'isi yose kwagenewe agateka k'abakenyezi no gukangurira abantu bose ukungana. Mu Burundi ico kiringo kirangwa n'inyigisho zo gukangurira abantu ukwibuka hamwe n'ibirori bitandukanye. I Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ahasanzwe hari ibiro vy'amashiramwe mpuzamakungu ya ONU n'uburongozi bukuru bw'igihugu. Igenekerezo y'umunani ntwarane warahimbajwe cyane. Impuzu z'ivyibutso hamwe n'ubunwero bwuzuye abantu nizo zaranze uwo munsi. Ariko inyuma y'ivyo birori hari bamwe mu bakenyezi b'abarundi bibaza bati ni iki koko duhimbaza. Ku kigo ca kaminuza kiri kumutanga umunyeshuri wo mwigeme agendana ubumuga yasiguye ko nubwo bagenzi be batamukumira hari amahirwe amucika. Uti navukanye ubumuga bagenzanje ntibankumira ariko hariho amahirwe njana kuko batarabukomeze. Kaminuza yategerezwa gufata kumwe abantu bose harimo n'abagendana ubumuga, niko uwo mwigeme avuga. Mu masoko yo mu gisagara abandi barashikiriza imyitwarariko yabo. Eufemia umudandazo w'ivyamwa aribaza ati kubera iki twagira umunsi mukuru duhimbaza iki? Tumaze imyaka hafi 5 tutagira ibitoro bigatera ingorane ku buzima bw'abanyagihugu na cane ubw'abakenyezi. Ukudahana n'ubusumbasumbane mu kibano biracahari. Kubwanje aho guhimbaza munsi w'igenekerezo y'umunani ntwarante hotunganywa imyerekano yo gusaba yubahirizwa ry'uburenganzira bwacu mu gihugu cacu. Adere nyina w'abana batatu aba muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura nawe yavuze ko kandi hari ingorane z'ubukene. Uti guhimbaza uwigenekerezo y'umunani ntwarane ku barundi kazi biragoye cyane.
ibiciro vy'ivyankenerwa birarengeye uburyo bwacu, ukubura akazi, ukwivuza hamwe n'igiciro c'imiti vyaraduze cane, twokwinga iki vy'ukuri, niko yibaza. Izo nahe zerekana imyitwarariko y'igice c'abarundikazi babona ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi wategerezwa kuba umwanya mwiza wo kwiyumvira ku ngorane ziba hanze. Ku bw'abo bakenyezi uwo munsi ngo wategerezwa kuba umwanya mwiza wo gusaba indongozi gutorera umuturama ibibazo by'ubutunzi bihanze cane cane abakenyezi. Gutyo inyuma y'ibitenge n'iminsi mikuru bamwe baributsa ko guharanira agateka no kubaho neza mu buzima bikiri nkenerwa. Umunsi mukuru wahariwe abakenyezi ukaba warahimbajwe ku munsi wa mbere w'indwi y'igenekerezo y'icenda ntwarane ku mugwa mukuru wa politiki Gitega imbere y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ukaba wari umunsi w'akaruhuko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo utoshicikanwa n'adushikiriza usangize ano makuru bagenza babo bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike agateka kazi na muntu imigendane n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa bigezwe ko ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. No Mpuza TV rero Imana ibazegere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.